Tushiraga kanyuma. Urakoze cyane amashimwe cyane kuri abatimbo. Urakoze cyane. Zero deshe ku mubiri aho tuba ku mashure. Yandukira mu buryo bw'isi. Indwara ya kolera yandukira mu kwifata nabi, agahuti yambaye n'akameshure, mu kurya nabi, ubwo yararya akarya ibiri mu mucafu. Indwara ya kolera ifata mu buryo bw'isi, bw'isahani arirako ntayonze, inkono atekamo ntayonze, umwana wiwe ari mu byondo ntamuhagire nawe arafatwa n'iyo ndwara. Ba sogokuru bacu baramaze bavuze bati amagara n'amazi aseseka ntibayore, kandi amagara aramigwa ntamegwa. Mboneyeho no kubwira ndetse abaje usanga batwara amasoko baze bararaba aho ibidandazwa bidandarizwa ko atarusazi rudumukako kandi ko biba bifundikiye neza kugira ngo ntibanduzanye. Ndasabye nshimitse abarongo y'amashure cyane cyane uburaro mwitwararike isuku mu tuzu twasugumwe naho abanyeshure barara, mu bifungurwa aho babikinjikira. Namwebwe mwiga mutaha isuku mu tuzu twasugumwe. Tuhamagariye rero abajejwe amashure kurondera ibikoresho bashira mu matwarete. Nagira nongere nsabe abajejwe gutanga amazi gutanga amazi bafadikanijwe n'abajejwe intwaro mudufashe kugira ngo turonke amazi. Amazi ni ubuzima. Ese amashirahamwe yose yoza ariyumvira guha amazi abene gihugu. Ibyo byose tuvuga twosika tuvyumva nk'umugani ko habaye igihe ca kolera. Turamutse duhurira hano n'abandi kugira ngo tugwanirize hamwe ikiza ca kolera kimaze imisi cibonekeza ku murindi udasanzwe ngaha mu gihugu cacu, na cane cane mu ntara ya Bujumbura, komine Mugere ikaba nayo nyene iri mu zambere zibangamiwe n'ico kiza. Kolera ari indwara yandukira cane, yica n'ingoga iyo umuntu adatabarijwe, ariko rero kandi ishobora no kugwanywa kandi gakira. Ba sogokuru bacu baramaze bavuze bati amagara n'amazi aseseka ntibayore, kandi amagara aramigwa ntamegwa. Niyo mpamvu dufadikanije n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu, kubera murazi ko mu minsi ya corona twarakaraba cyane, twarijukira isuku, twarakoresha wa muti wica imigera y'indwara, gacu usanga corona irahavuye kandi na kolera irahavuye, n'amacinya aragenda. Reka rero tuve hasi dusubire tugwanirize hamwe ico kiza nkuko twagwanije ikiza ca coronavirus. Nagira rero ngo mbwire abariko baranyumviriza ko umuntu yanduye indwara ya kolera, umuntu ayandurira mu gufungura canke anyoye ibintu birimwo imigera y'iyo ndwara, kandi rero iyo maze kubifata iyo ndwara iratuma agira udutege. Umuntu afashe ibintu birimwo amazi meza yamaze kwandura iyo ndwara aragira intege, kuko iyo ndwara iza mu gucibwamo cyane ndetse no kuyogwa akayogwa. Rero bisabwa iki? Yuko umuntu yokwirinda gufungura ibintu
bibisi bitogeje neza. Abanyeshuri ndazi ko mukunda imyembe mibisi, sivyo? Iyo muwuhitanye murawoza. Rero turi ngaha kugira ngo tubavunire akagohe. Murose umwembe mubanze kuwucisha kwa amazi kandi meza. Kandi rero bisaba ko mwama mukaraba intoki imisi yose. Mu kuyirinda iyo ndwara no gukaraba neza iminwe n'amazi meza n'isabuni. Imbere yo gutegura ifungurwa, imbere yo gufungura, imbere yo konsa umwana, ku bavyeyi bosa, tuvuye mu kazu ka sugumwe, duhejeje gufasha umugwayi wa korera canke gutegura umwana, aho rero tuzoba turiko turagwana n'ico kiza. Ubwo bwari ubwa mbere. Ubwa kabiri nabwo gukoresha amazi meza yo mu mabombo n'aya rusengo, ayo mu nzuzi nayo tubanze kuyabiriza imbere yo kuyakoresha. Tubanze kuyateka abire kugira ngo imigera ipfe, canke tukayashiramwo umuti wica imigera. Ibifungurwa biribwa ari bibisi nkuko babivuze bitegerezwa kubanza kurongwa n'amazi meza kugira ngo turwanye imigera ishobora kuba yabigiyeko, n'ibindi vyandwa mu masoko canke ahandi bitegerezwa kugirirwa isuku bikanafundikirwa. Kira noneho nitwo bigenza uko na za nzoka zo munda muzoba mubaza, ntimuzosaba kuribwa munda kubera muzoba mwafunguye ibintu bisukuye. Irya mitoto baca bagatekeramwo uburobe, babanze bayoze neza, bayibabure, hanyuma bafundikire neza, bakarabe, bagire isuku mu kubutekera. Bahejeje kubutekera baca babushora mu kintu gisukuye kimeze neza kandi bufundikiye. Mboneyeho no kubwira ndetse abaje usanga batwara amasoko baze bararaba aho ibidandazwa bidandarizwa ko atarusazi rudumukako kandi ko biba bifundikiye neza kugira ngo ntibanduzanye. Ubwa kane rero ni gutabariza mu maguru mashasha umugwayi wese yamaze gufatwa n'iyo ndwara, kandi byihuta no kumuha ibinyobwa byinshi havuyemwo ibinyobwa birimwo alukore, hanyuma bakamujana kwa muganga kubera iyo ndwara iranyarutsa, amazi yo mu mubiri arakama, nico gituma bisabwa kwaguma anywa ibintu bimugarukinira amazi mu mubiri. Ubwa gatatu rero ni kumenyesha abajejwe amagara y'abantu n'abajejwe intwaro aho umugwayi wa korera ajava kugira ngo babone gukingira abasigaye ndetse no gukurikiranira amagara yabo, atari guca mwihutira kubashira mu muduga utwara abandi benshi nk'amataxi, nk'amayasi, amabisi atandukanye. Ico mwihutira ca mbere ni kubanza mukamuramiza ivyanywa mu kurindira ambulance kwiza kugira ngo imujane kwa muganga. Mwavyumvise? Ikindi twomenya rero nuko iyo ndwara ya korera itavurirwa muhira, itavurirwa kwa Rumenyi, kandi itavurirwa mu vyumba vya maombi. Benshi babatwara bamaze kuremba, benshi babatwara bamaze kuregera. Rero ni munyaruke kwa muganga hakiri kare, hanyuma abasigaye bagende mu vyumba vy'amasengesho kubasengera kugira ngo abaganga babavure, hanyuma imiti nayo ikore ivyo ijejwe. Mwavyumvise? Dusenga kandi tuja kwa muganga, ntidusenge tuguma mu nzu, oya dusenge tuja kwivuza. Haribonekeza mu duce tumwe tumwe iyo imvura iguye aho usanga ibisigarira
vy'ivyo bakoresheje mu gikoni baca babishira mu mifurege, amazi agaca abitwara. Ca mwiyumvira rero aho bitera bigenda bimanuka, abo bimanukiramwo muba mubarungikiye umwanda ndetse n'izo ndwara. Twibangikanye rero aho tuza turata ibintu byamaze gukoreshwa, novuga imicafu, niho muca muvyumva n'ingoga. Ibintu vyakoze vy'imicafu turondere aho tuza turabishira kugira ngo bajya bajejwe kwegeranya imicafu babiyore baze kubita mu bibanza vyabigenewe. Ndifuza kandi kumwe wese yumva ko runo rugamba rwo kurwanya korera ari ugwiwe, na cane cane baba abakenyezi, abagabo, eka ndetse na mwebwe mwese bibondo, abanyamadini, na cane cane abajejwe intwaro, mwumve ko kudashira mu ngiro amabwirizwa ajanye n'isuku ari guhemukira amagara y'abo bajejwe, kandi ni guhemukira n'igihugu. Ni guhemukira igihugu kubera dushaka igihugu giteye imbere, igihugu kizira umwanda. Igihugu nticotera imbere mu gihe amagara y'abene gihugu agoyagoya. Nico gituma dutegerezwa kubaho twese tugire urunani kw'isuku. Isuku ku mubiri, isuku aho dutaha, isuku aho dukorera, isuku ndetse no mu byo dufungura. Kandi nyene ndasabye nshimitse abarongoye amashure, cyane cyane uburaro, mwitwararike isuku mu tuzu twa sugumwe naho abanyeshure barara, mu bifungurwa aho babikinjikira. Namwebwe mwiga mutaha, isuku mu tuzu twa sugumwe. Tuhamagariye rero abajejwe amashure kurondera ibikoresho bashira mu matwarete, kugira urunani mwese, abaderege babaserukire bagende babwira abigisha zerodeshe ku mubiri aho tuba ku mashure. Nkaba kandi nteye akamo abarundi bose, cyane cyane abaraho iyo ndwara yamaze kugira kwicara gushinga imizi aha mu ntara ya Bujumbura, tutibagiye ahanye muri Mugere. Aho muri hose muhagurukire dukingire amagara yacu n'ay'abandi. Umwe wese yikingire, akingire na mugenzi we, kuko iyo ndwara yoyo ije irasasika inganda, ugasanga uragwaye, ugwaje wo mu bana, ugwaje wo mwari kumwe, ugaca usanga igumye irandagata. Kandi ndizera ko nitwamara kubifata nk'ama tukabigendera tukabikurikiza, iyo ndwara tuzohora tuyumva nk'umugani, tuyumva ahandi mu bindi bihugu atari ngaho iwacu. Ubushikiranganje bw'amagara y'abantu ingene budahengeshanya kwitwararika amagara y'abenegihugu mu bihe bitandukanye, vyaba ibihe vyikiza, vyaba ibihe atakiza kihari. Ubushikiranganje bw'amagara y'abantu turabushimiye cyane. Uburundi buzobe akarorero ka Afrika mu gutuza izo ndwara zose ziza zandukira kandi zituruka kw'isuku rike. Batera kamwe n'abandi bahagurukire isuku kugira ngo tugire Afrika itagira indwara, kubera nuruhanahane ziba zifise iyo zaje ziva, hama hakaguma haba uruhanahane rwazo. Duhagurukire rimwe twese, na cane cane tube abaserukira Afrika mu gutuza iyo ndwara. Kandi urwo ruhara twese turugize rw'iwacu bizokunda. Naco gituma rino sekeza ntibahagarikire ngaha, twugare no mu zindi ntara, ntibizodugeyo. Aho iyo ndwara amaze gushikanaho irandurwe n'imizi, na cane cane mu kwitwararika kugira utuzu twasugumwe dusukuye. Dusabwa iki rero?
umwe wese araze haba. Tugire utuzu twa sugumwe dushobora kuba dufise akaryango gatoya bashobora kugara kugira ngo isazi ntizize ziragira uruherekane rw'umwanda mukuru. Genda rero mutuvugire muhira, mutuvugire mu babanyi, dukeneye utuzu twa sugumwe tumeze neza, kandi mu kwimba bimbe ahashoboka aho bidaca byuzura n'ingoga. Nagira nongere nsabe abajejwe gutanga amazi gutanga amazi bafadikanijwe n'abajejwe intwaro, mudufashe kugira ngo turonke amazi. Amazi ni ubuzima. Rero turakeneye amazi kugira ngo utuzu twa sugumwe tugume dusukuye, kandi turonke nayo gukaraba, nayo gukoresha mu gukinjika. Binashobotse aho regide zidashika, abo badushigikira mu iterambere nabo nyene sinogenda ntabasavye, mudufashe kugira forage. Ariko namwebwe mukwiye kuhamenyeshwa, kandi muza kugira forage mu turere mutazi. Bakwiye kubabwira aho ahabuze amazi. Limitere yaradushigikiye muri fondation kugira forage y'amasite 18. Ese amashirahamwe yose yoza ariyumvira guha amazi abene gihugu. Ibyo byose tuvuga twosika tuvyumva nk'umugani ko habaye igihe ca korera. Rero turavyizeye ko bizogenda neza, turi kumwe twese bizoshoboka kugira ngo abene gihugu bacu bironkere amazi meza kandi akwiye.